Byo mu projet amwe akorera ngaha mu gihugu cyacu urashobora gusanga kenshi ibikorwa byabo ari ibikorwa vyikwega canke naho ugasanga naho ibikorwa ariko barakora ugasanga ni vy'ugufena ugasanga nta mwimbu uboneka aya ma projet rimwe na rimwe akunda kuzana. Aha nagomba ntanga karorero kuri projet regional PDGR ikorera ngaha muri kiyaya Cimbo mu bikorwa by'uburimye n'ubworozi cyane ibintu byo canke gucimyaba mu myonga n'ibindi ugiye kuraba nta mwimbu ugaragara iyo projet irerekana. Rero nagomba nsabe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi busanzwe bukurikirana iby'uburimyi badushingira umugwi wo turabira neza koko amafaranga aciye muri iyo projet ico yoba yarakoze kuko nta gikorwa na kimwe abanyagihugu barabona kiva mu bikorwa bajeje. Giye kuraba nk'ibijanye n'ama centre de collecte de lait bubatse kugeza ubu nta na kimwe kirakogwa kandi ugiye kuraba sanga ari bikorwa byari gufata nk'umwaka umwe ariko birafashe nk'imyaka 10 atana kimwe kirajamo kiraje kogwa ngo kiboneke ngo kije mu ngiro igira nico gifashije abene gihugu nico cyumvira nagira ntange murakoze nyanteka woba umaze kuboneka ku mugambi leta yafashe yuko umudandaza wese abwirizwa kuba afise akamashine gafasha mu kwegeranya ubutunzi bw'igihugu. Uyo wari umugambi mwiza kuko mu bihugu byinshi nta kintu na kimwe ushobora kugura kidaciye muri iyo mashine. Mugabo ikibazo igitumye mbaza iki kibazo uri kurazunguruka ngaha mu gisagara ni bake ubwo mu mashine babwerekana. Kenshi bakubarira ngo bwapfuye ahandi bakavuga ngo nta matara ivyo byose bigaca bituma wa musaruro twari twiteze udashobora kuboneka. Nagira rero mbaze mbega kuva ubwo bumashine butanguye gukora leta twoba tumaze kuronka icanke kuronka akunguko kangana gute nimba atakunguko karaboneka ubwo izindi ntazozo bizoca bigenda kuko experience yatanguriye ngaha mu gisagara kugira ngo bishike imuyinga canke ibishika handi nuko twabwirizwa kubona ikiriko kirinjira ako nakambera ka kabiri nakajanye nibi bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ibijanye n'uburimyi n'ubworozi ni byiza yuko leta ishiramo inguvu kubijanye no kugwiza umwimbu. Mugabo niteka mu mbabarire jewe ndafise amakenga gose leta itabaye maso ko ejo dushobora kugira ibibazo bijanye n'iyi importation y'imbuto zo gutera. Mbega ko kera abarundi twari tumenyereye imbuto tuzikorera tukazibika twebwe nyene uno munsi tutazikuye hanze tudashobora gutera umunsi twozana imbuto kumbure bose ntibakunda Burundi imbuto boba bagiriye akantu bizoca bigenda gute. Ikibazo mbaza niki rero mbega muri leta y'u Burundi nta mugambi wobuhari wo kugwiza imbuto ziwacu kugira ngo byukuri ibi byo kwama tuzerinze bigabanuke. Ni nutwo ndabaza nyeriteka mwakoze cyane kumva ijambo. Mu bisanzwe turabye ubushikiranganje ngene bungana n'amabije bukoresha n'amabije manini cyane. Ni manini cyane kome rero son excellence premier ministre ari ngaha akaba ari bo bajua la coordination jewe nagombye guproposa nimba byo kunda canke bobona yuko ivyo bintu byo babifasha mbega nta mwaye yobaho yingene naho ubushikiranganje ari bwinshi nivyo ubushikiranganje nibwo bwubatse igihugu meze nk'umubiri w'umuntu kuko naho ugwara ruvayo uracumbagira ariko haraho usanga umushatsi bawukuye ko atangorane zibaye. Nagomba kubaza rero gushikiriza kino ciyumviro mbega nta kuntu boraba nabwingo turi mu nzira tuja muri vision ya 2040 2060 nta kuntu boraba ngene muri repartition y'amabije
bakaraba bagakonsantra bije niniya mu gisata babona gishobora gutuma abenegihugu baca bava hasi vuba vuba kugira ntitwame tudakize kandi tudapfuye kuko muko amafaranga asanzara hirya no hino ntidukira ntidupfa none nta kuntu hoba concentration ya budget mu bisata bibona bashobora guca bivana hasi abenegihugu vuba vuba kugira bagira umuvuduko ukwiye kugira ngo dushobore kuzoshika kuri vision byihuta. Nanje nagomba ntange contribution ko tuntu tubiri. Icambere nagomba ngaruke kuvyerekeye rapport badushikirije commission yo muri Assemblée nationale aho yize ikabona ko igatanga n'ama exemple ku ma ministère amwe aho habaye ama activité amwe phare stratégique yerekanye faible performance voire même nul nkuko babitweretse muri tableau batweretse nka ministère ya infrastructure bagatwereka ibikorwa byari bitegekanijwe muri ministère ya santé muri intérieur ego izo nizo batweretse aho n'uwadushikirije rapport yabigarutse ko cyane aravuga ati aho usanga taux d'exécution financier annuel ari nul ari 100% bambe mugabo ugasanga taux de réalisation physique ari ntoyi cyane canke meme nul atana kimwe cyakozwe aha comme turi muri PTB ya kandi tuzi ko amahera yose ajana na activité ibiri prévu biragoye gutahura ingene ibikorwa abenegihugu batwevariwa ko baba bakeneye mu iterambere ryo hasi n'igihugu ingene usanga amahera yose yari prévu kuri ico gikorwa ugasanga nta kimwe cyakozwe ariko ugasanga ayo mahera yaraheze by'ukuri n'ibintu bigoye gutahura kuko à chaque moment haraba ama rapport à chaque moment kandi à chaque période haraba na ma descente sur le terrain canke kwevaliwa ibikorwa biba vyakozwe jewe rero nagomba guterera intererano yuko bitorinda bigeraho trimestre yose ihera canke semestre yose ihera kandi tuzi ko chaque décaissement iba muri finance bayigira baravye n'ibikorwa biriko birakorwa kandi n'amaraporo aba yatanzwe ku gikorwa kimwe kimwe à chaque période nciye nijwanya kuri honorable Nshimirimana Eric ivyo yari yavuze none nindajejwe kuraba ko ayo mafaranga atangwa ayo mafaranga bari ko arabadekese ninde yotoriza ko abadekese no rumaruma amahera yategerezwa gutangwa ari uko bamanje kuraba ko ayambere yakoze igikorwa nibirinde rero yuko amahera yose abadekese yose do systeme yabwirizwa kwistopa ikanka gusohora amafaranga kandi batabona n'ivyambere ico biriko birakora hoba korija iki kintu kugira ngo turabe ko aya madepassement canke aya mahera akoreshwa atagikorwa physique kiboneka vyohera canke mbere bikagabanuka. Ikindi nagomba kuvuga cerekeye tuya tumashini nkuko barahejeje kubivuga nari nakinose mugabo nagomba jewe nshimikire kwikoreshwa ryatwo hagati mu gihugu n'ingene utwo tumashini twatanzwe abenegihugu baridoga ko utwo tumashini baduhawe ku nguvu nk'itegeko ariko ko batazi kudukoresha gushika ubu henshi ntibazi kudukoresha ahandi naho abenegihugu bakidoga ko batubahaye ku mafaranga menshi kandi no mu kuyasubiza babahaye umwanya muto bagasaba rero yuko boraba ko bobongera ikiringo kandi bagasaba nuko bavyigishwa kugira ngo turabe ko ya mahoseti yo kongerekana ntiduhave dusanga turiko dusubira inyuma twari tuzi ko tugiye muri digitalisation kugira ngo turonke amarosete menshi murakoze twako turavuga yuko na nyabugya leta ikeneye amahera hariyo bimwe imyidogo imwe ibonekaza mu badandaza ugasanga meme marchandise iri importe
ugasanga ntibyarishwe cyo kwima cyo ugasanga nk'umuduga waje usa n'uwundi ugasanga babirishe diferama biva kuki muri OBR hari gisata bitazi VAR urashobora kuzana marchandise cyangwa kurangura waranguye bakagucira ibiciro bishaki ivyonye mworaba yuko bitazova bihomvya leta na cyane cyane hariho nk'abadandaza bamwe usanga ko bahungira muri za Malawi za Zambia za Tanzania ico gihe leta ibihomvye kuko bajana amahera yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ikindi naco nako ndabandanya mvuga nuko nk'ubunye abo barangura ibintu uranguye rimwe bakagucira amahera kuko hariho nk'iyo baba babiranguye ibyo bintu bakwiye kuraba etikete ibiciro nyezina iyo uciriye ibiciro umuntu akadedwa na mahera asumba nayo n'umutahe keshi nta muco usanga abadandaza bariko barahunga ukasanga ikodi gahaginjira mu gihugu muri leta yagabanutse murakoze cyane ku mijambo y'intero ingaruka mbi zuko kutarihwa zibonekeje zishobore gutorega umuti ikindi kibazo canke intererano noha mushikiranganje wa mbere ni kijanye n'ama PCDC ama PCDC murazi yuko hayi periode ya transition tuva muri ancien découpage twinjira muri nouveau découpage PCDC zihari ziko zirakoresha ubu zakozwe umwanya muto kandi zikogwa n'amakonseil communaux y'amakomine ya kera ku buryo rero twibaza ko zitashoboye gukurikiza neza vision 2040 2060 na PND révisé kandi kugira ngo bashobore kubijanisha n'ivyumviro bya bene gihugu kubw'ivyo rero kubu hariho amakomine mashasha n'amakonseil communaux mashasha tubona yuko muri kazoza ka hagufi hotegekanywa isubirwamo ry'izo PCDC vyofasha cyane kugira ngo bashobore kuraba izo biro zubatswe zitaruzura kandi uri kuraraba ayo mabiro zono ledere zategezwa kuba zazubatswemo zaramaze kurenga nibaza rero yuko hobaho gukurikiranira hafi ibijanye n'izo nyubako kuko ayo mazone usanga atariko arakora kuko ntagira hakorera aho noco nakijaniranya n'amabiro komino le biro komino hariho amakomine usanga yarafise amabiro komino afise ivyumba bikeyi ku buryo rero le service z'ubu z'amakomine zabaye nyinshi bizotuma badazoshobora kuronka aho bakorera twasaba rero yuko muri leta mwo kwiga ukuntu n'izo nyubako nazo nyene zokwagurwa kugira ngo amakomine nayo nyene ashobore gukora yorohewe murakoze sinogaruka ku byo gushima ariko fise une préoccupation nk'uko dusanzwe duserukira abenegihugu nagira ngo ntange préoccupation y'abenegihugu iyo préoccupation rero ikaba ifatiye ku gisata ca mutuelle de la fonction publique ico gisata kenshi uciye kuri farumasi ya mutuelle canke iyindi farumasi ikorana na mutuelle ukamara nk'iminota 20 by'ukuri urumva ko hariho agahazi niho wumva imyidogo y'abenegihugu kuvyerekeye kuvuzwa rero nagira ngo mbaze niba muri ico gisata kiri sensible muri exécution du budget ata dépassement bo babigira babona na cyane cyane kuri rubrique ya achat médicament sinumva ko baba ariko barakora neza
ntitwifuza ko abenegihugu bagwara, turakeneye ko bagira amagara meza hanyuma bakaguma bakomeye, ariko bishitse bakagwara byari byiza ko mitiwere ibatunganiriza neza, irabatunganiriza ariko yorushirizaho mu kubatunganiriza neza. Iyo umuganga yanditse umuti nuko uwo muti aba yabonye ko uhuye n'indwara agwaye, mugabo ashitse muri iyo farumasi azabona bamuhaye ngo reka ivara canke ngo uwo muti ntubaho kuri mitiweri canke ngo zana siprema, ugasanga siprema n'amahera menshi. Rero nagira ngo nsabe nyakubahwa mushikiranganje wa mbere ko ahanini ivy'ukuri bogira urugendo muri ico gisata bakaraba uko kiriko kirakora. Si vyiza ko kumbure botanga muri raporo ko bafise amamiliyaridi n'amamiliyaridi ku makonte canke ngo banezerwe nuko boryoherwa no gutanga sponsor ngaha canke hariya, ariko biteho amagara y'abenegihugu. Aha nogira ko mvuga nka INSS, umukozi n'umukoresha baratanga agatererano ku kwiziganiriza k'intega bizoza, kandi iyo umukozi cyangwa umukoresha batevye kugatanga mu kurihishwa harajako n'ibihano. Ariko nk'iyo umuntu yitavye Imana, umukozi yitavye Imana, abiwe bagateba gushikana impapuro zisabwa kugira ngo agafashanyo gahabwa abasigwa gasohoke, inyuma y'amezi 6 basubira guharurira ku busa, ni ukuvuga ibirarane vy'imbere yaho ntibasubira kubironswa. None ko aba yariziganirije, akaba yaziganije kugira ngo abasigwa biwe bazoshobore kuronka ikibasahiriza, ayo mahera y'umukozi araheza akaja hehe? Twagira dusabe rero yuko bishoboka bosubiramwo bakabiraba neza, bakaraba itegeko ribigenga kugira ngo wiziganirije ashobore gutunganirizwa. Hanyuma kandi kuri ico nyene nyenicubahiro umukuru w'igihugu menga yarigeze kuvuga ko umukozi akukurutse yoronswa agashahara yiziganirije kangana n'umushahara yahora arahembwa atarakukuruka, ariko gushika isaha ico kintu ntikirakogwa. Rero nka leta y'u Burundi boraba ko abo bantu nabo tutobaheba, na cane cane ko baba barakoreye igihugu. Murakoze cyane nyeniteka. Ikibazo nagire mbaze nayo nibagiye, hari ikibazo kiraba ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ndetse harimwo igisata ca Regidezo. Turabona mu bisagara bitandukanye byaba ibyo hagati mu gihugu canke ibyaha mu gisagara ca Bujumbura, hari ikena ry'amazi ridasanzwe, abenegihugu ntibakironka amazi. Ndashaka kubaza habaye iki canke hariko hakogwa iki, kuko bimeze uko leta irahahombera amahera yinjira, kuko ayo mazi yahora arihwa ndetse abenegihugu bakariha amahera akinjira mu kigega ca leta. Hariko haraba uruhombo rero mu kigega ca leta, haba uruhombo ku benegihugu kuko usanga baronka amazi barushe, bayaguze menshi, ndetse tukagira n'amakenga yuko hazohava haduka ingwara zivuye ku isuku rike kumvo z'uko atamazi ahari. Murakoze. Bagumanye preoccupation yuko abashoye ibigori batahembwe,
ariko jewe no cashinga intahe ndi mu bashoye mu banyuma mbere ndavye kuri historique umenga n'ihemba twahembwe muri tranche ya gatanu twashoye mu kwezi k'umunani mugabo ubu twarahembwe rero ca nibaza bagumye bavuga yuko batahembwe utumenga leta irafatiye amaboko umugongo abenegihugu ariko abenegihugu kubera ko twabinjije muri systeme yo kuguruza amakonte muri kamere yabo batari bayifise notanga akarorero nko mu mwaka uheze bahembwa mu ntoke byo kuguruza amakonte byaje mu nyuma rero kumbura abenegihugu baguma biteze yuko hazoba itangazo bibabwira ati genda muhembwe nagira sabe bagenzanje uwo babwira yuko atarahembwa bo muhamagarira kuja kuraba kuri konte yuguruje yuko atamafaranga atariko kubera ubiri digitalize baca bagenda kumwaja abarogistra bakaraba ikibazo ko coba kiri kuwo muntu cari co nagomba nterere murakoze ko leta y'u Burundi ari leta mvyeyi kandi yihaye intumbero y'uko itegerezwa kumaximiza amafaranga yose ahava hose kugira ngo abenegihugu bamererwe neza hari aho tubona amabiro amwe ya leta inyubakwa za leta usanga zipanzwe n'abapartikulier leta nayo ugasanga igiye gupanga izindi nzu z'abantu ico kintu menga harimwo akantu katumvikana jewe rero nagomba nsabe hako leta ija gupanga inzu z'abapartikulier kandi ugasanga izipanze ku mahera menshi yobanza ikaraba inyubako zisanzwe ari za leta amabiro amwe usanga kore aho ubuzi bwa leta usanga bwagiye gupanga izindi nzu babanze bagire inventaire y'amabiro leta y'inyubako leta isanzwe ifise kugira ngo bashobore gushiramwo ubwo buzi usanga bugiye gupanga inzu z'abapartikulier yariyo ntererano nagomba gushikiriza nyakubahwa nyeniteka no kuri aka kanya mu mpaye ndabashimiye